Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Basigaye bivuza bakoresheje agakarata bita Mutuelle, umugambi wo kuvuza impunzi ziba mu bisagara vy'Urwanda watanguye gushirwa mu ngiro ku wa 9 Nyakanga muri umwaka w'2019. Ikigabane kw'isoko cyo kuri uwa 9 Munyonyo mu 2019 kirababwira idonido ry'uwo mugambi. Uraba impunzi zababi ibihumbi 14 zigwiriyemwo abarundi n'abanyekongo. Muri kumwe na Emile Nibasumba, ndabahaye ikaze. Ugwaye ujahe werekana iki, mbega bigenda gute muri rusangi? Mugenzi wacu Thierry Bigirindavyi wa televizion Renaissance yaraherekeje umurundi w'impunzi aba mu gisagara ca Kigali agiye kwivuza. Uwo murundi ntiyashimye ko tumuvuga izina, arico gituma twamwise Bigirimana Emery. Bigirimana Emery yagiye kwivuriza ku ivuriro ryo mu Gatenga bita ikigo nderabuzima ca Gatenga mu karere ka Kicukiro. Ni mu manuko bushira uburengero bw'isagara ca Kigali. Hari kuri uwa gatatu ashitse kwidirisha bakirira kamakarata ya Mutuelle. Uwo murundi yahungiye mu gisagara ca Kigali yabahereje ikarata ndangampunzi yahawe na leta y'u Rwanda. Barayakira bashira mu mashini nyabwonko inomero zayo. Bacabona izina ry'iwe bamuhereza igipapuro cyo kwivurizako aja gutonda aho abandi barindiriye muganga. Aho yarahejeje kuriha amafaranga 300 y'u Rwanda. Ni mu gihe iyo ari 100% yari kuriha amafaranga 5,000 by'amanyarwanda. Bigirimana yarakiwe na muganga aramwiganira ko gwa indwara yo mushishito bita estoma. Muganga acamwandikira imiti 2, simetidine hamwe na buscopan mu kurindira ko aja gupimwa. Umuganga yaciye amwandikira uruhusha kuja ku bitaro vya Masaka, iryo vuriro rya Gatenga risanzwe rikukira. Ni kuri iryo vuriro azogira igipimo cyo mu mushishito bita endoscopy. Imiti yo kubarafata bamwandikiye yaciye yitora aho badandariza imiti kuri iryo vuriro ryo mu Gatenga atagiceye na kimwe arishe. Kuigenekerezo rya 25 ruheshi mu 2019 niho hasinywa amasezerano hagati y'ubushikiranganje bujeje gukinga ibiza mu Rwanda. Ishirahamwe RSSB rijejwe gutegekaniriza kazoza abanyagihugu hamwe n'igisata ca ONU kijejwe impunzi HCR. Ayo masezerano yo kuvuza impunzi zitaba mu makambi azotwara miliyoni 96 z'amahera y'amanyarwanda muri uwo mwaka w'2019 kubw'ikinyamakuru cyo mu Rwanda The New Times. Uwo mugambi ukaba watanguye gushirwa mu ngiro ku wa 9 Nyakanga. Urongoye impunzi ziba mu bisagara vy'Urwanda Patrice Ntadohoka avuga ko uwo mugambi waje hageze. Nkababwira mu ncamake yuko hahora havugwa abantu b'imyaka iri hagati y'umwaka na 12 n'abasaza guhera ku myaka 60, abandi bose kandi ari nabo benshi ntibara bavugwa. Ikarata yo kwivuriza ko ije gufasha abatari bake cyane cyane ugwaruka, murazi ko ari bo benshi kandi bakenera ubufasha. Ubwa mbere ho mu kwivuza abakuze batwara karata ndangampunzi imwe bita ID, aho bahera ni muri centre de santé za leta, hanyuma bakajana iyo karata bakajana n'amafaranga 300 gusa, bakaraba ko muri systeme barimwo rero baraza bakabavura iyo ngwara. Iyo basanze aho kuri centre de santé ya leta bashobora kuyivura, abaganga bahari baca bakuvura bahaguha n'imiti hanyuma ugataha. Iyo basanze rero ari ingwara isaba yuko ubonana n'umuganga ko yabi nonosoye kuvuga docteur, uraheza bakaguha transfer. Iyo transfer kujana mu bitaro bakurungitsemwo, hanyuma bagaheza bakagufasha. Nabo nyene basanze bibarengeye baraguha nabo yindi transfer ikujana nk'akaruriro nko muri Faisal. Murabona Faisal ko ari bitaro bizimvye cyane kandi bisaba uburyo bwinshi. Iyo babonye ari ikintu Faisal yonyine ishobora gukora baraza bakakurungikayo. Ikindi naco iyo ugwaye ukaremba ibitaro canke ibipimo ariko baragupima vyose ntaco wishura. N'ibitaro baraza kugushira mu bitaro bakakuvura hanyuma ugataha ataco wishuye. No kuvuga yuko ari cyo kimwe n'Abanyarwanda. Donc abatabisobanukirwa n'ingoga barashobora guca babaza ababanyi babo
b'Abanyarwanda kuko nabo nyene bivuza muri ubwo buryo bakabereka aho bahera naho bahereza. Impunzi zingana ibihumbi 12,045 ziba mu bisagara bitandukanye vy'Urwanda ushizemwo n'abanyeshure baba mu bigo vy'amakaminuza bangana 1,780 nibo uwo mugambi uzofasha. Uko niko Jean Claude Twishime ajejwe gutanga makuru mu bushikiranganje bwo gukinga ibiza yabwiye bagenzi bacu bo muri The New Times. Ariko none abadafise tujya dukarata ndangampunzi babigenza gute kugira bivuze? Ico kibazo Parfait Mudasigana wa radio Inzamba yarakibajije urongoye impunzi zo mu bisagara vy'Urwanda Patrice Ntadohoka. Nk'abana gushika ku myaka 16 batararonka ID barabahaye carte bo bakoresha carte za Mutuelle babahaye nivyo igikorwa cabaye batategujwe hariho benshi batashikiriwe batabimenye ubu baraje kwiyandikisha mu gikondo ku biro vya RAF akorera RAF ifatanije na ACR bakabandika kugira bazosubire bafata urutonde rwo gusubira kuzibaha abadafise rero abafise iyo myaka bo burumva bakoresha ikarata izo za Mutuelle babahaye urambajije uti abafise batararonka ID bariho ni benshi nivyo mbere mperuka no kwandikira umushikiranganje atujejwe ajejwe impunzi nibiza ngo aducishirizemwo badufashe batanga izo ID hariho nabandi rero ndungika muri NIDA bakagenda nuko hari abagenda bagaca baje hatariho muri biro ya nimero 2 biro nimero 2 baraheza bakabafotora kugira bakora izo iyo ID nyuma y'ukwezi babayironse abatararonka rero ID bafise imyaka irenga 16 iyo bakitswe n'amagara navyo tubifuriza muga birashika baca bagenda muri ACR ico kibazo tumaze imisi tukigira ku inama kuko hariho benshi batarazironka kandi bafise ama statut gusa proof baca bagenda rero muri ACR hajya kuri reception barabakira bakabereka ngene bavugwa nabo ntibabibagi ico tukiriko dutakamba twabirukamwe mu nama naba bashasha batarafotogwa ngo baronke statut y'impunzi abo rero nabo bariko bari igico kibazo ariko nibazo kiri mu gutora inyishu naco. Abarundi bamwe bahungiye Kigali barashima muri rusangi ubwo buryo bushasha bwo gufashwa mu kwivuza ariko naho ngo bishika gake cyane bamwe mu mpunzi baba mu bisagara vy'Urwanda batewe impungenge nuko babuze imiti ku mavuriro canke mu bitaro vya leta baca bategerezwa kuyigura 100% mu mazu y'ubudandaji bw'imiti y'abigenga. Reka ndabasezere kuko ikigabane kw'isoko cari kijanye no kwivuza ku mpunzi ziba mu bisagara bitandukanye vy'Urwanda kigarukiye ngaha mwari kumwe na Emile Nibasumba naho ubutaha. Cari kiganiro kw'isoko.